Ravelle Arnisi Labere aka Baju aka RC4 ngo nafise umuhungu basohoka Amarezi no wacha bivuga neza ni wacha biriba neza muri kajya karirimbo kiyo kitwa single Ndibaza ko inyishu ndayitanze na mukunzi mfise no kuvuga amaze kubona byongeye gutera induru hirya no hino navuze ati ko abantu bariko barabivuga ariko man ziko narabonye n'umuvyeyi wawe yaraje aravuga niho navuga ati bya bintu birakomeye kabisa aravyemeza ntabwo ari umuvyeyi wenyene n'abavukanye banje fise ma famille iri supportive ibintu birenze uruge no kuvuga ngo Intore Ntindi uzoyikurikirane cyane irimwe impanuro zazindi zinjira mu mutima zikagenda kabisa zikagusigira ikintu nakwishuye yuko fise abantu bafashe ukuboko no kuvuga ngo jewe abantu ndiko ndagendana nabo n'abantu b'abanyabwenge kandi uganda munyabwenge ntamukure ku ubwenge ntamwigire ko uba bari kibuga iyo ninjiri yera canke bibiri byo bitabo byose birabivuga This is Flash TV. We shine to progress. Hello once again everywhere you are kompandeze neza twizere ko mumeze neza ibintu natwe nubuka ibintu ni munangi mu kiganiro nk'iki cy'amateka mba nicaranye numwe mu basore bariko barakora amateka n'ubundi mu guhereza amashusho tubona handi hantu hamwe yitwa Ireri Tazo Jenny ko ndikuriye Leonce the son of God Doctor of Love aka Diko nakira umukobwa kabisa ubona yuko yaje ahumura umukobwa ameze neza yitwa fisa amazina menshi man ndaza no kuyamara ndakureka wivugire yitwa Cadeau Ravelle Arnisia aka Baju aka Bera de la Belle Famille ki kaka nuko avuga gute Bera de la Belle Famille qui ne soucie pas de ce que les autres pensent mais se concentre sur ce qu'elle fait ako kantu kiyongereyeko all the way from 2 girls TV 3 pana 2 ni 3 joho ndiko ndabagabanya ndabagize babira amakuru ni meza neza yego gutera kabisa nibaza yu twe narko ni sawa tumeze neza na Ireri ngorakura mu kijera ve ngo bizu nyinshi cyane wari umukumbuye Ireri cyane nuko twarukana ke so umukobwa twakiriye yitwa Ravelle nkuko nabivuze akaba ari mushiki w'umukinyi akomeye wa filime n'ubundi hano muri industry yitwa Amedemani Rakiza ariko kandi akaba umukuzine w'umuntu yitwa Francis akona ko nyene nitugasiga nabonye kateje induru tu hirya no hino habwo nyene ugenda natibwiye uburyo ngo uhengera umuntu ari ukatsinze higanwa like umuntu abaye winner akaba ari umukeza akaba ari nabwire si yuko hari ikintu mupfana kandi atabyo wigeze uvuga kuva kera kuri Facebook nari bwavuge ko mugiye kuraba ntago nari mperutse kuposta cyane ariko kuri WhatsApp abafise numero yanje bose barabona amastatut yanje ko nabasaba bamutore kandi sinigera nasiga ko ari umukuza wanje kuri WhatsApp warabivuga yuko ari umukuza wawe none bigenza gute kuko je namye ndaba mu bantu bakwatase kuri FIB hashobora kuba harimo n'abantu b'inshuti zawe bakuzi maybe bashobora kuba bagukurikirana no kuri WhatsApp abo kandi oya amazina asishobora kumenya ngo nuno muga uravye style amajambo bavugamwe n'uburyo babivuga abantu biboneka nkaho menga baba babizi rero ndibaza nimba barabishira kuri status kubera iki n'ubundi batabetabe tusanzwe uvuga nyene ko ari umukuze ariko bakaza kukwataka bavuga ati uno mukobwa ahengera umuntu ari ukatsinze akaba ari habwa abwira abantu yuko ari umukuze wiwe abantu babivuze ntago bafite numero yanje ariko niba bakeneye ko ndanabemeye kata umutelefone basi umutelefone live avyivuge ufise numero ziwe umukuze wanje gute nobura numero ziwe muhamagara cyo numero zenda ni WhatsApp sinzi ko no mutora vuba urabonye ngiye comment yavuga ngo agakecuru gahishije ngo ntekabura buzukuru ibaze babifashe muri iyo nzira kubera ko petese nta postinze kuri Facebook ariko byari bivanye nuko hari haciye igihende mu bindi bintu sa nufatiriwe yego reka ndamugwere umuvugana akira nuta kuvuga ngo nije namubwiye
Yes umusaza vipi? Shirako micro bamwumva. Hoparire riri he? Yes we. Atayombona. Irere mufashe muri irere. hoparire. Zana ndabafashe. Dushire muri hoparire tumwumve bya. Okay, nande ndayibuta. Kangi. iPhone yawe. Iyi iPhone yanje. So ni diko kuri Fresh TV. Harakantu hari ibintu byavugishije abantu. Umukobwa yitwa Cadeau Ravelle uramuzi? Kwanza manze ndagukeze kwihiganwa waherutse kwegukana. So yagiye ku rubuga rwiwe kuri Facebook page yandika agukeza avuga yuko uri umukuze wiwe ariko abantu ebana bavyamirira kure bavyorianta mu nzira ivuga ngo agakecuru gahishije ngo ntikabura buzukuru. Cadeau Ravelle mufaniki. Cadeau Ravelle nuko yabivuze ntiyabeshe ukuzine wanje no muno w'umuryango. Umuryango iciye kuri papa wanje. Nukuvuga papa wawe na mama wiwe baravukana. Kuri papa mukuzine wanje kuko uba no mu manza zo mu muryango abahari ariko nyine turihoriye uburyo mba no bisigura byo bireka ariko mba mu muryango mukuzine nyine ntiyabeshe. Bana nibaza yuko bavyumvise bari banse kuvyemera kabisa ngo urumva ngo ni bya bindi abakobwa tu babona ngo aho bweze bakavuga ati reka mbege ko na bana musaza asante sana mugabo urabuduhe ko ayo mafaranga nime mafaranga ntaraza icacuma ariko waragitanze nara reka tuyategereze. So thank you. Muremeye nande. Uwasi nimwemeye. Erega jewe live mu kiganiro. Erega jewe sinigeze nanka kuvyemera. Ahubwo ndiko ndavugira abafana uburyo bo bati nico rero cyashotse. None bagiye kuri page yandika ngo biratangaje ukuntu. Oya Ravelle ntavyo narinze ariko gimwe kuri start vraiment namaze kubona uvuga ngo kuze kwa nkibaza kimwe. None ntiwavyemeye. Donc uraza ko ari juste kuvuga wagiye kuvyemera wagiye kubitira ko atashye ari uko atsinze. No kuvuga maze kubona byongeye gutera induru hirya no hino navuze ati ko abantu bariko barabivuga ariko man ziko narabonye no muvyeyi wawe yaraje aravuga niho navuga ati bya bintu birakomeye kabisa aravyemetse. Ntabwo ari umuvyeyi wenyene n'abavukanye banje fise ma famille iri supportive ibintu birenze urugero. Ibaze na padiri ahagurutse akavuga. Go vraiment padiri kwita commentaire ati none mwe umuryango wose murawuzi wiwe. Kabisa ariko rero ku rundi ruhande mbo nibaza ko umuco bo baba uronse mugabo ubona ko nzi benshi barafise mu makenga ari mpamvu naza kirekanda akavuga. Ku rundi ruhande umaze wahafashe ku ma social media uri mu bakinyi ba film atakinka aravuga umubwira umunyegeza kumbure ko atararonka ikintu amvugako ariko je urya mujama ndamwemera vyadanje je chimama ndamwemera kandi ngomba ndagusigurira uburyo ndamwemeramo nukuvuga baramuvumagura bamuvuga nabi ariko je gituma chimama ndamwemera nta na rimwe yigarazana ikintu adafise fact adafise ikintu ashimikiye ko donc kumva arashaka kuba bivuga mu mvugo itari nziza nico conyene tudahurizako nayo ubundi we ikintu cyose avuga abafise ikintu yavanse abafise ikintu afatiyeko kugira ngo avuge ico kintu rero kuba ataramvuga ngira ntaronka ikintu afatira ko mu kumvuga ubona ko kenshi avuga ibitagenda neza. Vraiment ndamwemera ko igihe cyose atangura avuga ikintu abafise preuve aza kukwereka. Oya jewe igihe azomvumbura niba atazoba arahinduka ari uwo niyazana fact nk'iyo nyene azana mu zindi video canke mu bindi abari karavuga kumbure ivyo ntazokwemeranya nawe nimvuga azobivuga nkuko nabivuze neza ko nta sifana ingene avuga ashiramwo imvugo novuga gute sinzi ko no yitaye ubutandero canke iki
ariko hari gihe akoresha amaterme ego vraiment hari gihe akoresha amaterme ataryoheye ugutwi ego merci unasa cyane gose bashaka bisabira Saruna ariko uno musi siyo nasokoreje nasokoreje ku muntu yitwa Patient nawe abikora neza cyane gose nko muko murabibona ngene mba ngaragara ego aratesa cyane gose nivyo urambeshe nzogutungura mu kindi kiganiro nze nkwambara ijipo nzogutungura so ni ikiganiro tugiye gukora navuga ngo mu mico itatu nk'uko bisanzwe nakiriye abantu nk'aba ndabigabura nkabicamwe imice itatu ariko tunyarukije cyane navuga ngo turahera ku tuntu n'utundi nahora ndaduhereza ko no munsi ndaduherako turagaruka ku bikorwa Cadeau Ravelle ahugiyemwo hanyuma turahereza ku byo abantu bagiye babaza canke duhere ku bikorwa oya banza utubwire uhugiye mu bike muri no minsi mugiye muri tournage ya ntaho yagiye abakunzi ntaho yagiye barandembeje barakurembeje sinzi n'uwabibajije bana batire ahantu hose uraposta ikintu bakabwira ntaho yagiye tibyo bindi ntavyo dushaka mu ntaho yagiye donc barabishaka ariko ntaho yagiye barayikeneye kuvuga rero abakunzi ntaho yagiye iraje vuba uzi ko hari amakuru avuga yuko mwayihevye bari bazi ko yaheze ntayo twahevye tuko turayikora kandi muri kuko 8 nyene warayironka kabisa sezo ya kabiri imeze neza ibaze kwiryoshe kurusha ya mbere kandi ndayikunda nabwo kumbe birashika nawe wakinye ikintu ukabona ati kino kintu muganda abona ko ari ciza vraiment ego vraiment na cyane iyo ico kintu kiba donc nibe iyo filme iba yanditswe na Ahmed tegutse karuhariwe master plan kubera ko urakina ibintu kumva vy'ukuri ko harimwo ubwenge harimwo logique ukumva yuko ari ibintu biryoshe amajambo akora ku mutima n'ikirundi gikatse umva nk'ibintu nk'ivyo ntoreka kubikunda kabisa ni ntaho yagiye ntaho yagiye ni ariko nabonye na affiche unabonekamo nkuko menga ni uri mu main actress kuri hejuru y'abandi niki yego ni filme yitwa Intore Ntindi filme imeze neza cyane yigisha mara yani hajya Intore Ntindi ngwigirante izaragaca urakaze shaka igereza hura nanzi ngo ntawuze ntawo noyobegwa deje ntawo noyobegwa ariko umuntu wese kurankurikirana na iredi nawe wenyene kabisa no kuvuga ngo Intore Ntindi uzoyikurikirane cyane irimwe impanuro zazi nizinjira mu mutima zikagenda kabisa zikagusigira ikintu kwabaye n'ubwa mbere no guciriyemo tugira ko twabwira ko icahishijwe iri kusha kuri warubize mugende mwira icahishijwe iriko nako ndavuga nti bwabaye ubwa mbere mbonana Amedubwi wavuze ngo ndiko ndakora igikorwa ngo yakoresheje ahe majambo yakaravuga ngo ndizeye yuko ngo mutazongayira byerekana ko nawe kabisa avuga ati ndafise confidence ko mu buvyaye umwana uravye burya ari karakora ukabona ati byanka byakunda uyazoba ikintu gikomeye kabisa iyo film irarenze vraiment imeze neza cyane mu mpanuro kabisa irakaze kandi no mu bakinyi twarakoze ibishoboka muri image muri sound uko bisanzwe mwashize hanze affiche mugabo ntihari kitarike ya launching muzo launching ajyari lancement officiel izoba le 13 z'ukumunani ariko ikibanza ntiturakivuga neza muzo kimenyeshwa mu nyuma kuri platform ya BMT kwa Sabasi kwa Ravelle ni wanje hose muzo bisangako kabisa no kwa Mr Gate manager mukuru ibirori biritegura natangiye kubona haro n'abantu bavuga bati ebane titarike bayitubwire tuze kabisa turabe biboneka yuko bari bakumbuye kuraba ibikorwa byanyu cyane no kongera kubona filme n'ubundi Amede aba yanditsemo nubwo atari imisi heze ariko arabakubita ntaho yagiye n'ubundi abandanya yenyegeza bakorera ibintu by'amateka kabisa umva batwitege irarenze vraiment ariko nizere kuzoza uherekejwe mu birori ushatse kuvuga iki herekejwe nande n'umuntu
umuntu nzi ko maze inkona wigendana nkabona menga ntibikubereye ndi hano ndigendana nyene kugeza ryari cyo bitwaye none kugeza ryari Imana ibishatse kabisa so nabonye na post wakoze uvuga ngo mfise indoto cugera utubona ngo twishi ntiwazibandanye ufise indoto izahega Ravelle mfise indoto nyinshi cyane mfise indoto zo kwibona ku rundi rwego mfise indoto zo kubona nanje hari abariko barashika ku ndoto zabo kubera jewe biciye muri wewe yego biciye kuri jewe mfise indoto nyene zo kugira ikintu kinini cyane kwibona ndi international hamwe kandi cyane indoto mfise ya mbere nugufasha gushika ku ndoto uwundi umuntu kuko nanje hari abariko baramfata ukuboko harimwo amedenyene nko ndavuga harimo warubizi harimo abajournaliste batandukanye bagenda bamfasha harimo Fresh TV harimo Desan harimo Ireri harimo Everina na Everina rimwe Everina mbagufasha gutamba ya challenge nabonye nanje ndifuza kugira umuntu azokwicara ngaha ayi nko Fresh TV akaravuga ati ndiye ndashimira Cadeau Ravelle kubera ko nashitse kuri iki kintu harimo ukuboko kwiwe donc harimo nubwo ko barakantu kagute nubwo ko ari gatonya ariko nka ndiko ndakora ikintu kinedereza donc gifasha umuntu gushika kuco yifuje kuco yarose buri gihe yego indoto zawe ni ndende kabisa urazumva rero mvuze igice ariko rero indoto mwana abahinga barakubwira bati iyo ufise indoto zirafumbirwa yego ese izo ndoto zawe ko numva nyene zinaremereye wa mugani nk'ubu uriko urategura kuziherekeza niki kugira uzuzigereko kandi cyo kirundikira n'akazi zirafumbirwa ni nk'umurima urabona imirima uba warimye ngaho voilà ugashiramo ifumbire kugira uwo murima uze were neza nkuko nari nabikubwiye mu kibazo uheje kumbaza nakwishuye yuko mfise abantu bamfasha ukuboko no kuvuga ngo jewe abantu ndiko ndagendana nabo n'abantu b'abanyabwenge kandi uganda munyabwenge ntamukure ku ubwenge ntamwigireko iyo ninjiri yera canke bibiri byo bitabo byose birabivuga no kuvuga ngo ngenda ndiko ndiga kandi uko kwiga niko kuzomfasha kuduga niko kuzomfasha gushika kuri za ndoto zanje ngafasha nanje abandi no kuvuga je ndaherekejwe nk'abantu ngende mu biganza vyiza ndabarahi uri mu biganza vyiza wa mukobwa we n'izina rya duze usa neza je nibaza ko n'amafaranga utangaye kuyajya muri filime kabisa urezwe neza ku mpande zose hari kibura ntaco ariko abura agafaranga ngo duhamagara aba manager baze bayagusukemo ni babura kabisa bazi je mbona ibikorwa uri kurabikora abana hirya no hino ntaho yagiye namye ndaba comment umuntu yitwa Bera yavugishije abantu kandi imbere yaho na filime na mbere yaho filime wari warakinyemo nawe nyene yamenyekanye muri warubizi ibaze rero ubu nimba ugiye kugaruka muri mu Ntore Ntindi ishusho njemwo kabisa ishusho njemwo je nizere ko abakunzi banje bazonkunda uko nzabangaragaye kandi bazomenye ko ari juste gukina mbandiko ndatanga message mbandiko ndigisha kandi ikindi mbandiko nkina ivyanonosowe n'ivyanditswe kandi n'umugabo witwa Mede yafatanije na Giti no kuvuga ngo ishusho nzozamwo abakunzi banje muzoyakira uko kandi muzorabe ubutumwa na cyane nzobandiko ndatanga mfise n'amakuru yuko ngo hari ivyigwa bihambaye watanguye vya cinema nivyo hirya no hino ureke kubitubwira wanashaka nutubwira aho ivyigwa vyagute muri academy uri kuriga muri academy console ntabwo ndiko ndiga muri academy console niyo mpamvu nenda kwajije ivyo zivuze tone ariko antuka si academy yonyene iri kirigisha ariko namakuru mfise sinza hano uri kuriga ko kuri wewe kuri Everina kuri Ireri hose ngenda niga hose ngenda nkururu ubumenyi kuri no sinyana baravuze ngo isi numwigisha ndakira kwigisha dafise ikaye nuko ndi kwiga kizazi sana twinjira mu tuntu n'utundi uramutse uje kundaba bikaba ngombwa ko tuza gufungura ivyo natetse wasaba ndagutekera iki isombe mana yanje ushira ku bugari ni bon kumushye sarki isombe vrai liboneke isombe kabisa nakunyu kenshi n'uburunze mwe rero nawe
akunyu kabisa sombe ego aho kabisa nukuvuga bani cyo cyose mbwa agasombe kakaba gatetse neza ego vraiment aho nta esheke nogira ntuko ivyo biroroshe duhejeje gufungura bikaba ngombwa ko urenza kwico kunywa no kuzimana iki ico kunwa bana bidubugije bashe abangora banyene bafashe ko inoti irahari okay ico canke muri fridge biruzuye ico nkunda kunwa nkunda kunwa ibintu biri secret ubwo mbandi munini baguma babimbwira ngo nibi nkunda fanta itwa citron ibuze hakaba coca ayindi kabisa nizo agasombo kacumubitira kagasita no kwivuga bagenda ndishongora uziko utanagorana woroshe kwakira ni misense gusa ni giki kikuzamwo direct yubonye message canke ukumva ijwi ry'umuhungu rikubwira ngo uzoze kundamutsa muhira uzoze kundamutsa muhira okay bivana n'uwariwe biravana n'uwariwe kuko urumva dufate nka Ahmed ahamagaye ati ndakeneye uze muhira urumva je nkomba ese kubere kuyisuza na Ahmed tuvuge umuhungu muri rusange kubera Ahmed wewe ni musaza wawe Ahmed ni musaza wawe musaza wanje okay reka mvuge rero muri rusange base reka nkuremo famille bazi kuko urumva nkuko Ahmed ampamagaye no kumva akazi okay canke ibijanye na famille dufate rero nk'umugenzi wanje ampamagaye biravana rero n'ibimenyerano dufitaniye ariko haro nk'undi muntu umaze imisi ubona kuvugisha nyene kundi kubona ukabona yuko akubwiye timuhira hari igihe wimvira nyene ko agomba hashe hatokombere ico bangwara nukuri ndazi sindi wavera vyiyumviriye nimba bambeshuza bakobwa bariko barankurikirana mwandika muri commentaire namwe ko ico cimvira taco mugira muga bien sûr biravana n'umuntu nukuvuga nkawe wediko umbari ati muhira niki wowe ikintu nimvira nakazi nuko tuganira ivy'akazi kabisa muga rumva uwundi muntu bivanye n'ingene tuba tumaze imisi tuyaga barumva ko hagira hashe kabisa batubati harahiye uramutse nyene wamenye yuko hagire hashe wojayo canke wobikwepa uramutse ubikwepye nihe procedure wobikwepamwo asiki utaza gusiga ukomerekeje uwo muntu ikibazo ko kigira gitume nivamwo Gomame nibanga kandi rikomeye kandi. Ndishaka kukumenesha ibanga. Nashije banganje no mena. Urumva nk'umuntu yo yaravye kino kiganira gaca testing agaca yumva inyisho ndamuhaye. Tayumva ko ndamukwevye. Ariko donc iyo mbonye ko hagomba hashe canke iyo niketse ko hagomba hashe vraiment ndabikwepa. Uburyo ndabikwepamwo singa ndabuvuge ariko ndabikwepa. Wase gutanga amatwi yo mwana kabisa. Uramutse ugiriwe ubuntu nk'ubwo Salomo yagiriwe, Imana ikakubwira ngo mukobwa wanje nsaba ico ushaka cyose ndaza kugikora, ni kiye kintu wasaba Imana? Kintu nosaba Imana nibaza ko ntaza kuja kure cyane ya Salomo. Ikintu nosaba Imana n'umutima w'ubwenge n'ubwitonzi, kuko ivyo bintu bibiri bifise biragoye kwanza ko umuntu ahuza ivyo bintu bibiri. Iyo ufise ubwenge hari ubwitonzi kabisa bukujabuka. Iyo ufise ubwitonzi naho hari n'igihe bakubwira ati ni muri kidebire canke uri iki. Numva ni ibintu bihura gake. Kugira ubwenge no kugira ubwitonzi bihura gake. Donc rero ngiriwe iryo bakwe no savye ibintu bibiri, kuko iyo ufise ivyo bintu bibiri navuga ko ufise ikintu wishimikiza. Iyo ufise ubwo bwenge uronka amafaranga, iyo ufise ubwo bwenge uronka connection, iyo ufise ubwo bwenge uronka abantu, kandi iyo ufise ubwitonzi umenya ingene uba muri ivyo bintu, umenya ingene ubana n'abo bantu, umenya niba umuntu akuje ko n'amahane umenya kumugenza gahoro, canke umuntu niba akubwiye ko buhoro umenya kumugira inshuti, kandi nawe ukagira ivyo umwiga kubara. Kizazi sana. Ni Cadeau Ravelle, ariko kandi hambavu ya filme sanzwe nkuzi nk'umuntu akunda umuziki. Nihe ndirimbo uriko urakunda muri no minsi? Turacari mu tundi. Ndirimbo uriko uravyina muri no minsi. Eba ni mvuga ati irankora kundi baye umutima. Ndi mu minsi rero ndi kwegera Imana. Sinzi niba ndi mu ndi minsi ndi kwegera Imana. Hari indirimbo
okay iya mbere ni papa ya Francis iraryoshe cyane rya ndirimbo kuze wawe yego kuze wanje ndagasubiye reka shaka kumuvana no mukuze wawe ariko rotipa aririmba neza nakaririmba vraiment kameze neza indirimbo ya kabiri nayo yitwa intambwe ya Sami iryoshe cyane kumva intambwe urayizi buri gihe ngomba gusenga niyo ndirimbo ntangora kumviriza kubera ko irasubizamwo vraiment ivyitsikira ego intege hari gihe uba wumva umenga ugwa nyene kugudebukirwa ugomba kurambirwa ariko iyo wumva iyo ndirimbo mugasenga vraiment wegereye Imana bien sûr witandukanije n'ikintu cyose kitari cayo urumva ko ugeze ahandi hantu nyene ku yindi ntambwe nk'indirimbo nyene hajya birashika ugasenga bon abantu benshi rero ntibabizi yuko nabansenga kubera ko peut-être kuri statut yanje udasanga ko zaburi cyane abaroma cyane ariko bon nibaza ko arabikoze cyane ngo Holy Spirit I love you Holy Spirit nibiki cyane kubera ko ntakunda guposta ngo Sunday cyane nibiki ariko navuga ko fitaniye ubucuti cyane namwe muyera fitaniye ubucuti cyane na mutima mweranda ndasenga ko hajya umuntu adasenga nukuri udasenga nta mahoro kandi udasenga hari ikintu bubura kumva ushaka kubona umengura umuntu akaze ariko niba udasenga ari akantu buruko gukara kwawe kabuzemo kandi yabusenga unarenze man nta gusirimuka bavuga nta gusirimuka menga kubuza umuntu gusenga kibuka neza mugane ni muri iyo nzira ni muri iyo nzira nagusirimuka kutagusenga cyamunaniye ariko arivugisha utuntu wanarije rero nko mu bino bikorwa nyene ibyanyu mvabwenge ubona hoba hari akamaro ku mukobwa asenga abikora asenga n'ubikora adasenga kubera man uri muri entertainment ukuru urageragezwa okay umukobwa aje nakari kubisanzwe arageragezwa kandi n'umuhungu arageragezwa icyaremwe cyo sumva kirageragezwa ariko iyo maze byagera muri entertainment bigasya bitambaye bica bibidi nukuvuga ngo uboneka abantu benshi baba bakuzi kandi iyo abantu benshi bakuzi bibatuma kwiyumvira cyangwa kwifuza cyangwa kukugerageza wanagomba hari n'abagutega amapiège ariko iyo usenga ugashishoza Imana iragufasha iyo uhaye ikibanza Imana ukumviriza ijwi ry'Imana iragufasha guhitamwo iragufasha kungene witwara muri ivyo bintu ndabaye pasteur ndavuze ubutumwa tumura buvuze kabisa nze kumuheza kimama rero tumugaruke ko gato impamvu mba ndanamuvuza umusaza ntaza bifate nabi je ngo ndanamwanka mugabo nuko ari mu bantu bariko barakritika hasi hejuru uwe n'abandi benshi biyumvira nkawe rimwe na rimwe barakunda gutera ibuye mu karere no vuga cyane cyane mu bakobwa bakina filme na bamwe basenga bakabafata nkuko menga bari yorobeka ngo babikora nko kuyorobeka jari ibintu nk'ivyo iyo ikintu ucumvise nka wewe atari kumeza cange wewe wiyizi wirabye ntigaheza ukumva menga ko karagukomerekeje ako kuyorobeka ko kukubana nk'umuntu asenga mugo gasanga uri yorobeka si wewe ariko ndavuga umuntu muri rusange umvira ndakubwiye niba kimamanda ariko abona ko wiyorobeka bitwaye iki niba diko ariko abona ko niyorobeka bitwaye iki niba nje n'Imana yanje dufitaniye connection niba nje n'Imana yanje turi kumvikana bitwa wowe uri umuntu uri iki wo kuncira urubanza sinahura okay umuntu wese afise uburenganzira bwo kuvuga ico yiyumvira niyo mpamvu nizera yuko umuntu ntibarabimvuga ko je ivyo byo kuyoroka mu gusenga kubera ko petete ntigaragaza cyane mu bijanye no gusenga niki ariko niba uri umuntu wese wamaze kuvuga k'ico kintu ntibaza yuko uzi wowe ubucuti ufitaniye n'Imana uzi neza ko uwo muntu atabasha gufiseko ariko ntazabwira abarundi ahubwo nta nigihari so nanabonye comment y'umuntu yitwa Elvis kuri page yawe ariko aravuga ngo uno mukobwa yanditse avuga ngo uno mukobwa afise indero y'igitangaza ngo aratandukanye cyane ngo nababandi tumenyereye muri ino game iyo wumvise comment nk'iyo ntabwo bugira ukavuga ati nimba atari ko ndanameze ejo nanjye ndashobora gushiduka narononekaye usangwa koko bagenzi bawe bamwe barononekawe nk'uko abavyagirizwa umuntu wese afite inkuru yiwe harya urashaka kuba uri kurajajinga umuntu ngo yarononekaye utazi vyamushikiye
kumbura umwegereye canke ubarikiririje mu kibano ugasanga ahubwo wewe uriko uranacumura ahubwo uriko uranarogota mani donc jewe nyimvira kuko ushaka nta kibazo sinteze guhinduka niyo bavuga ko mfise indero ubwo niyo nahawe n'umuvyeyi wanje kandi nzokomeza mbe uwondi mama Bajudisi yubaho turabona mu kijo hari hose zakabeza robuwodi ujya mufana avuze ko mfise indero ejo mu gatondo yashaka kuza ati nta n'indero ugira kumbe ntibamenyerwa vrema bomba bafise ikintu bafatiye ko kugira ngo bavuge ko ufise indero kuvana n'ubu no musi n'ifotoje nambaye ikanzu ndende ejo nkaca n'ifotoje nambaye ibutura bavuga ngo iratarutse iragiye ngo iragiye ariko je nkomeza ko bondi we simpinduka kabisa banyemerere rero hari umwanya twageneye abadukurikirana ni nawo wanyuma tugiye guhereza kuno munsi uwitwa Elvis nimubona yabana baranyemera abanditse ari benshi cyane ariko Ravelle dukunde tuzongera tunamuhabwe vuba muzomubaza n'ibindi byinshi ariko umwanya ntuburi kuratwemerera turasoma zikeya zishoboka ariko kandi twatoyemo tubona yuko sinova ngo twafatiye ngo kuri kondisiyo nini ariko utaza kwiyumva nshatse ni excuse bakonze wa Fresh TV utaza kwiyumva menya yuko kibazo ciwe twakibitse tuzongera tugisome uno mukobwa niyagaruka witwa Elvis nimubona yavuze ngo uramubaza ko afise umukunzi Cadeau Ravelle Arnisi Labere aka Baju aka RC4 ngo arafise umuhungu basohoka Amarezi no bacha bivuga neza ni bacha biriba neza muri kajya karirimbo kiyo kitwa single ndabaza ko inyishu ndayitanze na mukunzi mfise ukuvuga urikora uravyina ururirimbo urikora vyina rumwe na Harmonize ko ndavyina ire raisa tari kamaboko ari erega kuvuga ko ari single ntibivuze yuko invitation yawe icutanga ica acha ireponda positive ma uri single single kabisa kubera iki kandi mengureze Garavelle ureze ufatiye kuki no mbona nkuko natanga bivuga kare iruhande zawe hari umuntu aguherekeza niki muri feeling urukundo mbona menga byo kubera gusumba ukuri birambe kandi nditeze yuko ntawe no Imana izobinkorera nzofa ndi nyakamwe gawara reka da nimbo babenga bivuze yuko kubona umunsi mutari kumwe nuko ataraza canke ni utarabishaka ako kantu ubunyujijemo si sawa aba gemeruka ngaha kuri Fresh TV nabivuze ko afise umukunzi kuvuga rero yuko yarahabaye ego shaka ndikiye gihora bivuze donc yarahabaye ariko ubu ntawe nagira mvuge ngo wow wacumenga ndamukinye ku muvyimba uragowe mazi ko wishize ku isoko bitero uzobikira ntuzumbaza nige nari ndamufise so kuvuga ko nari mbuze ivyo bitero barabandanya bakataka ni yari ngwanyi rero yari ngwanyi bisigura ngo atekerezwa kukugwanira ku buryo bwose hamwe ivyo bitero bitagufata bamugani bavuze ko byagufata kumbure vyaraza ariko mukabigwaniriza ko Grace Kwizera uramumbariza atusigaye uri hehe Sikendi hehe niko yabajije yanje ndi hano je kuri Fresh TV deko nkeka yashatse kumenya ibikorwa uhugiyemo ibikorwa mugiyemo nabivuze avant ndi mu matournage eko mafilme meza cyane muzogenda mubona kandi muzokunda nizeye okay Safi na Nema niko yitwa ati filime naho yagiye yaraheze canke tubandanye tuyitegereje yagiye barashikira vuba cyane ego Mama Sheila Mama Sheila ndagutahije cyane umuntu wacu witeka ndamuzi twigeze guhurira ahantu Mama Sheila ndakumbuye nyagihe yanguriye cyabo byaraduze mugo muvye yabandanya bigura Mama Sheila yavuze ngo naho yagiye turayikumbuye cyane David nanje ndayikumbuye kandi rikira kintu witwa gute yitwa S Marine yavuze ngo uramutubwirira yuko ari kibaju kandi aturyohe nguri kibaju ngurabaryohera uburyo umeze mu maso nanje murangyohera birenze uvyakira gute umvise ko umuntu akuraba akakuryohererwa
ndavyakira neza babona ko Imana ari nziza kuko naremwe mu ishusho yayo. Ese Bajo izina Bajo ndanari guhamagaye numvise muri famille hafi bose baguhamagara ryazananye he uyu baganirije jewe nakuze rihari nakuze ndagitwa ariko mbajije bivuga ko nkuko nyene bibona yuko ibiro ari kinini nkiri umwana nafise ibiro vyinshi nafise n'umushatsi mwinshi cane uri kibaju nyene ndi kibaju nzobe nyene okay wow batangira kuguhamagara nyene nkuko ati kibaju baju umwana we kibaju nuko rero ryavutse mama no yari mpari yego kabisa Nshasha ni uramubwira uti uri mwiza cane nawe uri mwiza Shasha Marie Chantal Kwizera no mubaza filime ntaho yagiye no mubaza ngo umva yabaye nk'uyishura avuze ati gihe twohura no mubaza nti ntaho yagiye kwitabandanije byagenze gute ntaho yagiye ntiyaretse kubandanya twabaye tuyihagaritse kugira ngo tubahe icayishijwe nayo mu irabe kandi icayishijwe iri mu mpera guhera donc ntaho yagiye abashwaramo vuba bwango wow so byari ivyo kabisa sinzi nimba hari akajambo kamwe canke tubiri ushobora kubwira abakunzi bawe na cyane cyane ko mbona baguma biyongera ku bwinshi hanyuma ndahita mbwira ati zinga intebe duherekeza umushitsi le 13 hari ikintu gikaze cyane le 13 hari ikintu gikomeye cyane gose tuzoshira ku mugaragaro iyi filme yitwa Intore Ntindi nahuriyemo n'ivyamamare muri gospel cyane kuko nsanzwe ndanabafana nabaririmbyi beza Alvera na Sabas baririmba neza cyane gushaka kandi muhimbara agiye kuyibonekamo na nkuru nziza ya mara yanje barakinya neza ntimushaka kwibaza nkuko ndi nyene mubazi kwa kundi mubazi batanze ibintu vyiza barigishije abantu no kuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye cyane rwose le 13 nizera ko tuzohuriraho wow hanyuma ndabakunda cyane mu banda bikurikirana ibikorwa vya Warubizi BMT hamwe na Fresh TV turabakunda natwe bakunze ba Fresh TV 257 make your comment ibyumviro byanyu ningira kamaro je nitwa Deko nababwiye mba ndi kumwe na Irere aguhereza ama image utabona handi hantu naha mu kiganiro ndagituma umukobwa yitwa Evelyn irakoze ubona yuko yaraduhagarariye nawe n'umunyesha makuru mugiye kuza unakurikirana cyane we love you guys ciao ciao